Sinkiryama singisinzira Babimbaza uko bukeye uko bwira kambwira ati mimi ukeneye amafaranga ngahe niba yasuke hakenewe hakuna woga wa nyakati hakuna woga wa nyakati hakuna woga Igiswahili usigaye ukivuga kawe nkawe ubona nk'ikimana yakuremeye ari iki Imana yarandemye kugira ngo nze kurangura ishaka ryayo hano ku isi ubona hagati inkoko n'irikari gicatangiye kuba ndibaza yuko n'uruyo icyo kibazo cyo gwishura n'inkoko etangara kumugirira Ishari kagiriki siko Amedee amaze imyaka 10 akora film imagine nk'umuntu nka mima ari hakiza ejo kacha ntanga kugira Ishari ngo Amedee yakoze ngerajengira ngo ntaraniyumvira ko Cadeau ariko arakabona ko Cadeau menga ni mushasha muri game ariko Cadeau vraiment ndamutera intege cyane ariko arakora cyane so turahuza nyene turakundana ari no muri neza no muri neza hajya ari muri neza nije nyene hari abantu bose bari muri neza nabakunzi banje numva ko dukundana dufite kizoba nyene mu kwicumi tariki 13 na 4 na 5 ni karibu cyane tuzoze nigikorana civuga butumwa kazokora n'ivyo bikorwa bya bonne action bizobera he bizobera mu Kabondo muri Gravity Center Olivier rero ndabatumiye cyane nigikorane vraiment kizoba kimeze neza kizoba vraiment ubwiza bw'Imana bwo nyine bwo buhari This is Flash TV, we shine to progress. Ewe Kristo mutwaro wanje warawiremetse wishize mu gishingo canje umberi kimazi waunguje wamaraso sinkiwikoreye waunguje wamaraso sinkiwikoreye Imana ya soko inkota iragusogota ipfushwa na maraso yawe nacikingira umutima wawucika ugubatirwayo umutima wawucika ugubatirwayo mukizana rafanye nawe kuko wamfiriye warazutse nkura mu ngoyi ucungereramo uranyeza ngo nzeshike mu bwiza bw'ijuru uranyeza ngo nzeshike mu bwiza bw'ijuru uranyeza ngo nzeshike mu bwiza bw'ijuru uranyeza ngo nzeshike mu bwiza
mw'ijuru. Oh my God. Amen. Birumeze neza cyane. Hey. Yesu yarakoze kuducungura. Hariho igitero kitavuze ngo Imana yarasokoye inkota ngo iragusogota. Bifushwa n'amaraso yawe ngo ntacikingira ubu umutima wawe wacitse ubwubati gwayo. Amajambo arakomeye. Manake iyi nkota yari yo kuzosogota jewe canke wewe. Ariko Kristo yaraje acaba ubwubati gwa ya nkota. Ufite ya nkota yaciye. Umva ni nko kwitambika imbere ya babantu babiri yagira ifate igacizibura muri raba santa katabosa. Yesu warakoze. Nimba ari ikintu ntigera amenyera mu buzima bwawe. Nukuntu Kristo yaducunguye. Kristo yaratwitangiye. Zirya nkoni zose yakubiswe nitwebwe twari kuzikubitwa. Ariya mate yavumwe nitwebwe yari kuvumwa. Iriya cumu bamucumise nitwebwe bari kuri cumika. Imibabaro yose ari amakamba y'amahwa yose yambitswe twebwe twari kuyambara. Yesu warakoze. Umuntu udukurikiranye ukaba urokonesa icyo Kristo yakoze ku musaraba. Basi twandikire muri comment uvuga ati Yesu uhabwe icubahiro. Ugira akajambo gusa ubwiye Kristo umukunzi wawe, umucunguzi wacu. Amen. Kabisa. So ni mu majwi meza cyane ya mimimire nko kumatege nkumva baririmbira inyuma gato hari umuhungu yitwa Irene niwe bashizemo akajwi ka gatatu umva burya biryosha. Nanje muri cya kitwi canje nyene nkaririmba mu jyambere. Oya makuru arahari ko tutazi kuririmba ariko amajambo yumvikanye. Tuba twabikoze. So ni kiganiro tugiye gukora ibice bitatu nkuko bisanzwe. Cyane cyane iyo natumiye abantu bafise abafana. Mbafise igice c'abatwandikiye babaza aba star babo bakunda. Tukagira igice cy'utuntu n'utundi ariko kandi tukaba dufite n'igice cya gatatu tuganira ku bikorwa. Ikiganiro ngiye gutura abantu babiri b'abafana bawe cyane baranyandikiye tuzumuramutse. Umwe yitwa Eric aba muri Zambia uwundi yitwa Esperance ni Zigama ari muri leta zunze ubumwe z'Abarabu uko bazitagaire mana ari mu bice by'Abarabu of course. Ariko imbere ko twinjira nkuko twatangiye tunaririmba nk'abantu b'Imana ndagusabye ubanze dushire mu biganza byayo. Nanje nivyo nagira ndagusabe ni vyiza yuko ibintu byose tukora tubanza kwiragiza Imana. Kabisa. Turashaka gusenga gatoya. Data mu izina rya Yesu Mana ugira neza Mana uhambaye. Turagushimiye cyane yuko udukunda waduhaye uwo munsi mwami kugira ngo dushobore kunezerererwamo. Muri uyu munsi nawe waruzi yuko nzoba ndi ngaha turiko turakora ikiganiro. Rero bana natwe mu izina rya Yesu Kristo byo dukora byose mwami bibe ibiguhisha icubahiro n'abari twebwe ariko izina ryawe abari ryo rishibwa hejuru. Dusengeye n'abariko baradukurikirana bose mwami n'abazohabwa umugisha mwami Yesu ubagire neza kandi ubuzuza amahoro yawe n'umunezero wawe bitangwa nawe. Urakoze Kristo muri byose bane natwe icubahiro n'inganje y'ibyawe iteka mu izina rya Yesu. Amen. Thank you. Anyway, Mirene nari ndagukumbuye waje wanaberewe disi. Nasama iheze umeze neza. Murakoze. Nanje nari nkumbuye kuri Fresh TV. Nanda bakumbuye. Bana urasa neza. Murakoze. Umeze neza kabisa. Mu nyambaro zawe urakunda amakanzu. Nuka kubera cyane. Hasi sinzirere ko aza kuherekana haraga hotaro kameze neza. Hari ukuntu wajanishije n'ikanzu. Mu mutwe ni natirere nk'ibisanzwe. Menyo yaracari yayanda yera. Abantu bavuye. Siba benda kwinjirira. Aha. Nyine amakanzu ni meza. Ni nyambaro nyine zicubahiro z'umwana w'umukobwa canke w'umumama. Kabisa. Nta numwe zitabera. Okay. So nifuza ko nkuko nabivuze turaganira ku bice bitatu ariko abatwandikiye no munsi barambabarira ndaza kubihereza ko nkundire ntangire ndagukeza ku mateka wamaze kwandika kuri filme Ibibero by'umuvyeyi ukwiza 100k mu kiringo kitangana n'ukwezi. Navuga ngo namateka adasanzwe ku muntu nimba ntibeshe bwari bwo bwa mbere ukoze igikorwa ciwawe wiyumva gute uri kurabibona gute gukora ibintu nka bino.
ndabishimira Imana cyane cyambere kubona nyine yarangiriye ubuntu bikorwa nyine abantu bagashobora kubiraba bakabikunda ndabishimira Imana kuko nta nuko nari ndabikwiriye ntabyo nari nkwiriye ukwiriye ariko warakinye mu filime nyinshi abantu barabikunda je mbona menga mbose novuga ngo ntubikwire byasira biratangaje ubwo mbona menga kundi ruhande byari bitangaje rwose urumva mu bintu byose nta gitangaje kiba kirimo ariko igitangaje nico nyene waruvuze kubona nyene ari igikorwa ca mbere niyo filime ya mbere nari nkoze abantu bagashobora ku giti ciwawe wanje justement niyo mpamvu mvuga yuko n'ubuntu bugeretswe ku bundi ndabishimira Imana cyane kabisa mu kiganiro twakoranye ubushize nibwo vyibuka twaherukana tubwiye ati nukuri ngiye kugerageza ndabe mu nsengere ntuze official launching yari yegereje bisa naho menga harimo kwiremesha mugobana cyane je nimirije urugamba rudasanzwe duhishusho byagenze gute nyene kijya gihe kwa kuntu utegura ikintu ca mbere nta nzira nabona sinabona ukuntu bizogenda navuga ati Imana yanje ibintu nkoze ubwa mbere sinzoranka n'abantu baze kunyitaba koye nta nzira nabona niyo mpamvu navuga ati mu nsengere kandi Imana ishimwe yuko yumva gusenga kwacu Imana yumva gusenga kwacu Imana iyo uyisenze n'ukuri ufise umutima umwe umutima wawe witunganiye nta kabuza itakumva rero ishusho nyene nobiha sinoronka uburyo nobiha ishusho kuko ishusho nobiha nuko Imana yankoreye ibyo nayisabye yankoreye ibirenze ndetse ibyo nayisabye umfite ikintu cyose nayisabye yarakinkoreye ndetse inkorera n'ibirenze ibyo nayisabye abantu banyitabye ngira ko ndanabashimira hari abonzi nabo ntaje je nashyitse muri sale mbona iruzuye mbona abandi barahagaze ndavuga ibintu birabaho Imana yankoreye agasurprise keza ndayishimiye ko yumvise gusenga kwanje no gusenga kw'abantu bose bansengeye kandi abasengeye Imana ibaha umugisha n'abashigikiye hari n'abantu benshi abamenyesha amakuru amativa akomeye iki abantu timumire nawe taje dasanzwe kabisa ati bino bintu biba byagenze gute abantu b'umunyamugisha uri gikundira umugane wawe wantuze numvise muri Ineza Family ngo abafana bawe basigaye bakwita gikundira izina rya gikundiro rifite amateka yaryo ntabwo bihuye na bino bintu byaboje nibaje ati babanye n'amateka nibaje ati babanye n'amateka uri ko yakora muri minsi bavuga ati désormais mire tumuhinduriye izina rya gikundiro rero buriya ntabwo rijubu izina rya gikundiro ryaje haciye iminsi kuva n'igihe nakora accident natangwe kubwitwa n'abantu b'Igitega Jean Dodier umwe yategura ibintu byoko cyagenga Igitega n'imbombo umwe kuri gutanga imbombo je nakunda kumwitiranya Bright yagutazire gute Bright light kandi Bright ire yarabitwenze yari impamvirera twenze rya Bright bazorimenya vuba kumbe sasa rero izina rya gikundiro rero n'abafana batanga kuri nyita kera cyagihe muri accident bakriye na group ya nyene ya gikundiro mimi ha fan so rero nidi sare numvanire n'iryo banyita kandi arikunda kandi rifise izindi nyene izindi mpamvu ryaza tuzagana turamenya bukebuke nimba atari banga ariko wazitubwira mbere nuko gukundwa nyene n'abantu abafana bakakwiyumvamo nibaza ko araho baba barabikuye hari ijambo nasomye muri bibiliya ngo donc kera nyene umuntu yitwa nyana abantu bamwita ntabwa ariko ngo ubu yitwa nkundwakazi ijambo nkunda gusengeramwo basi kubera yuko hari amateka umuntu aba afise kera nyene yitwa ntabwa umuhano menga n'igicibwa mu bantu umuntu nyene yari iro de bare ariko nyene ngo Imana nimara kumuyegereza azohindurirwa amazina yitwe nkundwakazi aya n'amazina Imana iha umuntu wayo nyene rero gikundiro ndagishimira baba ariko baraprofetiza bariko baranyaturira neza niyo mpamvu ndarikunda ububahwe cyane abantu bo muri Ineza Ineza Family mubanye gute ni mumbeze nk'umuryango kuko hari ukuntu rimwe rimwe tubana muri mu bikorwa mwagiye gufasha mugabe kaguma iboneka ko ari ubahagarariye
neza family urabizi cya gihe tugira ka rencontre ntabwo navuga ngo yari rencontre y'abafana oya nta rencontre ndategura y'abafana ariko nzoyitegura kubera urukundo abantu banyereka nzoyitegura kandi atari kera rero ineza ni kwa kuntu umuntu nyene aba kwandikira mimi ndifuza ko tubonana ndifuza kukubona ngenda ndabashira hamwe hamwe cya gihe dukoze rencontre rero baransaba ko ijya groupe ntoyifuta bansabye ko ntoyifuta niho rero umutima waza uranyongorera tuyite ineza family ntihabe kubera kuhaba gusa ahubwo ihare ku bw'icubahiro c'Imana turafasha imfuvyi abapfakazi abantu nyene bamerewe nabi gusumba abandi kurazi abantu bose bafise ibibazo twese dufise ibibazo ariko ibibazo birasumbasumbana so rero ineza family ihari kubw'iyo mpamvu turamaze gukora bimwe n'ubu hari ibyo two turategura gukora mu kwezi kw'icumi itariki 13 na 4 na 5 dufise n'igikorane mbwira mukora igikorane dufise n'igikorane ireri baragutumiye nawe ireri nawe nyene ngo arifuza kukizamo ireri no muyineza hago wowe nturi muyineza ireri no muyineza abakunzi banje bose ndatangaye ntavyo narinzi abakunzi banje bose n'abayineza kandi nkonze nanje ndi umukunzi wawe ubu kuja muri neza bisabe narabikubwiye turiyandikisha none oya nyene ndabikubwiye ukabishima ndagushira muri group hamuga ukabana natwe mu bikorwa groupe rero yantanzemwo ineza iri nk'abantu benshi basabasi bayirimwo bande bakumberere n'inkora mutima yawe rero ndavyemeye ahora bimbwira nkabihaka ireri n'umugenzi wanje cyane niyo mpamvu bari kanatanga nama image meza utobona handi hantu yagize iwawe ho ngo acira ko akaguru turahuza tuzobife n'abantu Imana ishimwe yuko nyene iha abantu guhuza nyene bakavukana kandi batava indimu rero ineza rero turafise ico gikorane nukuri abanje ndabatumiye cyane gose cyo cyari canzanye ariko narifise kuzoza nje kubatumira ariko ko diko abicishijemo ubigiriye reka navyo nyene tubiceko kizoba nyene mu kw'icumi tariki 13 na 4 na 5 ni karibu cyane tuzoze ni gikorane civuga butumwa kazokora n'ivyo bikorwa vya bonne action bizobera he bizobera mu Kabondo muri Gravity Center kwa Olivier rero ndabatumiye cyane nigikorane vraiment kizoba kimeze neza kizoba vraiment bwiza bw'Imana bwo nyine bwo zaba buhari rero ndabatumiye cyane nazoze kandi nabifuza kudushigikira kugira ngo dushobore kugera kuri abo bana b'imfuvyi abantu nyene bamere nabi nabo n'ukuri ni kare mu dushigikire kugira ngo hari jambo nkunda rivuga ngo uguranye umugorwa abaguranye Imana uguranye umugorwa abaguranye Imana ikintu cyose utanze ku muntu nyene ari urazi ko Yesu yavuze ngo bazovuga ngo nari nshonje ngo ariko ngo ntimwangaburiye narifunzwe ntimwaje kundaba nagenda gusa ariko ntimwanyambitse ngo bazomubaza ngo mwami ngo nigari twakubonye ushonje ntitwakugaburira nigari twakubonye uri ufunzwe ntitwaza kukuraba nigari twakubonye ugenda gusa ntitwakwambika Yesu aravuga ngo ubwo mutabikoreye umwe mutoya wandi ari hasi hari ntimwabinkoreye rero nimwabikore uriya mutoya nije muzamubikoreye nuko rero niyo ntumbero ya ineza kandi ineza ntibagira kubabwira yuko inspiration yavuye muri filime naho yagiye niho yavuye niho nayikuye murana ijambo nakunda gukoresha gineza niho yavuye inspiration rero ufisemo mu mazina ufise harimo na kakeza urumva ibintu vya eza turakubera cyane n'umwambaro ukubera ibintu by'ineza amen nta muntu numwe yo kwambara ineza ntiyumubere oya umuntu wese yambaye ineza urabizi yuko na Theogene yarabirimbye ngo ineza y'umuntu nimutera gukunda umuntu wese yambaye ineza ntashobora kubirwa bari umwambaro ubera abantu bose so rero ni karibu cyane ineza family nuko imeze abakunzi banje bose je numva ratimimisha kuja muri groupe yawe ndamushira muri ineza ndamubwira ndafise groupe yitwa ineza family ahubwo rero ndanabigire ko mbere yuko mpava nsoma ivyo banditse ikako mbenda gakuramwe hari n'umuntu yavuze ati nukuri ko Imana ntimumurekura ataduhaye nimero ziwe wasanga nk'ubu utanze nimero baroboneyeho nakanye ko reka nkunda kubwira abantu baba ineza abari muri ineza je baba bamfise nta munsi wera ntavuze muri ineza
kandi muri neza wese ankeneye basi turafise okazi nyinshi zo kubonana turategura amasengesho tukirigwana tukararana urumva bafise okazi nyinshi vraiment yuko tubonana no kuvuga inomero bazozironkerayo canke tuzipininge ibe comment ya mbere bazibone nta kibazo abifuze kuza muri neza ni karibu twagura umurimo w'Imana dukorera Imana ikabasha ndababwira ibikorwa dukora ivyo bizoduherekeza urabona umaze kuva mu isi ugapfa ibikorwa bizoguherekeza rega si bya bindi nyene bya bindi kujya kuntu wagiye kuri plage uraja kuryoherwa kujya kuntu wiguriye ibintu vyiza nyene urinezereza ariko ibintu bizoguherekeza nibyo bikorwa bakoreye abandi utitezwe kubisubizwa so rero ibikorwa bizoduherekeza twamara gutaha ni ibinyene dukorera abandi ni ibinyene rero ni karibu twiremera ibikorwa bizoduherekeza umunsi twavuye mu mubiri ese mimi komenga ndiko ndakumva usa n'umuntu yinjiye mu bikorwa by'ivuga butumwa cyane ubwo ku ruhande rwa filime ntituzava tukubura tugasanga wabaye mama pasa nyene ijana kwijana ahubwo ibikorwa bya filime biramfasha cyane gukora iryo vuga butumwa biramfasha cyane ubundi filime niko abantu bayiha ishusho itari bivana na vision yawe bivana n'intumbero yawe yatumiza muri filime je basi naraje muri filime kugira ngo izomfashe kugira ngo shobore kuronka terre yo kuvugira ko ubutumwa kuko Yesu yavuze ngo nimugende mubwire amahanga yose mubwire ubutumwa bwiza nta kindi kintu nta yindi devoir twasigiwe devoir yo kuvuga ubutumwa bwiza rero filime ni sawa no kuvuga ubutumwa ni sawa byose nyene ndabikoranya bikagenda neza twigarukire ku bibero by'umuvyeyi rero nkuko twashangiye tubivuga nibaza bavyumvise ni movie yakunzwe no bigikundwa kuko umwanya uracari mutoya unaravye hirya no hino bisa nuko abantu bafise inyota yuko bokongera bakabona nk'igice ca kabiri cayo urategekanya kugikora nimbo bitegekanya bashitege ryari Tebazo sha Sinkiryama singisinzira Babimbaza uko bukeye uko bwira urarura birota nta yindi message nakira mu byukuri ndabishaka kandi ndanabitegekanya rero nkuko bansengeye muri dansuma bakansengera kugira nkore ntangore gukora ibikorwa katanzira nabona kujya tanzira nabona yo gutangura gukora kujya tanzira nabona yo ya dansuma y'ukuntu bizogenda niko peut-être n'ubu ushobora kwatanzira mbona yo kuyibandanya bivanye nuko nyene ni ibintu bisaba uburyo burebure turacari bato cyane turacari mu ntango bisaba gushigikirwa ariko jewe ivyizigiro vyanje biri ku Mana kandi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiri umuntu ivyizigiro byo biri kuhoraho uhoraho nawe akamubera ivyizigiro rero ubwo ivyiringiro vyanje biri ku Mana nize neza ntakekeranya yuko Imana ntazonkoza isoni izompa kubandanya ibero vy'umuvyeyi PART2 kandi nukuri mu kwizera kwanje umwaka ntuzohera batarose PART2 kandi kwizera Imana birakora narabibonye kandi nkomeje wabusanga hari ahantu washinguye nk'utumiliyoni 2 ukavuga ati tega Imana yaza kwitangaza ndatwongereze hanyuma nkora iyo akabanda dufise ahubwo mba naratanguye iyo akabanda dufise mba naratanguye ariko jewe icyo nizera ni kimwe nuko mwijuru harimo Imana ntikenye hari amafaranga menshi bunyene yokora ku mutima w'umuntu kambwira ati mimi ukeneye amafaranga ngahe niba yasuke hakenewe kubera ko umuntu asize amafaranga muri bino bintu bifasha imitima irenga ibihumbi amajana n'aba yihenze kandi nibwo atanyungu yoronka mu bigaragara kuronka inyungu nyene kubona abantu ikintu gishaka gufasha umuntu agahindura mind akavuga ati mfashe decision y'iki ndakiretse fashiki ubu umva ni ukuri inyungu aba ariyo nyene so rero ntabwo babwibihe PART2 izobandanya kandi noneho mimi je nibaza yuko ntukiri muri babandi Yesu yobaza ngo ufise iki kugira ironke sample ikorerako kuko wewe umusanzu wawe warawutanze canke ico novuga nka avance ni cya gikorwa ca mbere wakoze ni rino shaka ufise no kwandika ubandanye nibaza ko rero umugabo mugani wawe Imana iramutse nabikoze nk'ubu kabona umuntu avuze ati cukuwa 50 million genda ukore niki wowe nabikuye kuko warere intambwe ya mbere warayiteye urazi intambara nagwanye kugira ngo ijya filime ije habo ntango ndayikora naciye mu basi habaye kwitanga ekaba
habaye gukunda ibikorwa kumva yuko hari ikintu ugomba gushira habona nubwo kiri muri we kikwingingira nubwo utavuga ati basi hari ijambo rivuga ry'Imana rivuga ngo umuntu asohora imbuto yiwarira ariko yaja gusarura akagasarura nezerewe basi nanje nabikoze ndiko ndarira mvuga ati ibintu bizogenda gute nkora ati nega mimi wowe inyungu uzoronka niyihe iki niki ndira vraiment nabona uko bizogenda hamwe ngurana mu ntiza ndakerereje byinshi nyene sanga no butarishura mwana oya narishura Imana yaranyishuriye kabisa ndayishimira rero ni na mpamvu n'ubu ntabwo wabwibihe Imana izobigenza neza bakunzi banje mu nsengera ariko nkunda kubabwira kandi buri iryo sengesho uhora ukora rirashika ku Mana kandi rikwamimira igakora kandi ndashaka kumenya abantu bansengera we niba usengera Imana irakuzi uzonyandikire tuba abagenzi ariko n'abatagusengera ntibifashwe nk'ikosa cyangwa ntibibandikwe ko nk'icyaha kumbura igihe cyabo hari umuntu atagusengera kwifuriza ibyiza kandi n'ubu urumva abagusengera umuntu akwifuriza ibyiza abagusengera gusa akantu ntabwo babwibihe binyibutsa akantu Hakuna oga wa nyakati. Hakuna oga wa nyakati. Hakuna oga. Igiswahili sigaye kivuga kabe. Hariho umuririmbyi nyene yaririmbye nyene umuririmbyi. Humura. Siracakora igisirimbo. Neza ubona ikora gitamba. Hari n'indi ndirimbo ivuga ngo hakuna oga wa nyakati. Ntabwo babwibiye. Turi imbere gato yagakora sitko. Oya sindayi. Uzamajambo. Bonwenga nagiswahili. So mimi uri kuranariza rero buryo urugendo rwari runini rw'umuntu rutanije byose uri kuravuga umuntu agendasha muri byinshi harahava nahagera wewe wiravye ugakubita ga flashback ukaraba iyo wavuye naho ugeze niki kintu ubona kidasanzwe umaze kugera ko wovuga ati Jabress alhamdulillah canke Imana ishimwe iyo navuye ni kure ibyo gushimira Imana ni byinshi cyane sinabivuga nyine ubu nyine ngo ndabiheze ariko ibyo maze gushika ko nabyo simpaka ngo ndabivuga burya ajya inyinshi zose zo kuvuga hariho n'ibindi kuko nyine bavyivugira nk'umuntu basi yatanguranye nanje anzi kera n'ubu akambona ashobora ati ibi nibi byarahindutse hari ibyo Imana imaze gukora kandi ibyo Imana imaze gukora ni byinshi ndayishimira bya bindi ndabishimira cyane ariko hanini ndashimira Imana yuko yampaye kumenya impano kuko ari n'abantu bafite impano batazizi Imana ari maze kumpa kuyimenya ikirayishigikira no munsi nanje nkaba nitwa umunyempano umukinnyi wa filime n'ubuntu bw'Imana ndabishima cyane rero ibyo maze kugera ko nyene biciye no muri iyo mpano ni byinshi Imana yaranyaguriye ariko hanaguciriyemo hari ibintu babimeze nk'inyungu urabona nk'ubu ushobora gutangura business oya sinahite mfate projet iyo umuntu atanguye projet akagira Imana ikademara igakunda byanka byakunda hari ikintu aba yiteze c'inyungu nashaka twinjize mwaho hantu kuko hari nk'abantu barabine ibintu mukora ukamenga no kwifotoza ukamenga ariko bavanga kwikina urumva kwinezereza mba numva nyene nimba ari byo babimenya aterezwe naho hari nk'ikintu c'inyungu gifari ushaka kuvuga ati je kino kintu naragikuyemo kuva ninjiye muri carrière ya film ikintu ca mbere ntangure ko tuvuze ngo abantu nyene bazi ko twifotoza iki ari nkuza ngaha kuri kamera iki iyo akaba ari ibyo bintu nta muntu yabimazemo iminsi ngari yagiye usanga babikora mu nyuma bakabiheba kuko bino bintu birimo intambara nyinshi cyane rero udafise umutima wo kubikunda udafise impamvu yabikuzanyemo wobitera hagati rero gusa icyo nshimira Imana cyane nuko bino bintu ari abantu bibaza yuko baratibaza vraiment nihe nyungu mumaze gukuramo none muraronka ko inyungu abantu bumva ko ari amafaranga kumva yuko ufise amafaranga nk'ukuntu nyene batubona ku mateleviziyo ku ma YouTube hehe na hehe bakabona ko menga dufise amafaranga akibaza ko nk'ubu for example wicaye hano waparitse uruduga rukaza bakabaza ko no afise nk'ijipo mugabo jena taxi man urarenze nabo yari sawa nubo baramurindiriye ntashobora kugenda ndakenewe bakumva yuko inyungu turonka ari amafaranga iki ariko jewe inyungu ya mbere mbona reka diko ndakubwira kuronka abantu basi n'ijana canke nubwo baba bacumi bashobora kuvuga ati turi cyahantu two turaraba
two turaraba filime two turaraba ibikorwa by'umuntu kanaka kumva yuko bashaka kuronka n'abantu bonyene bashaka gukurikirana bagukunze nukuri nagana ubwiza ukuri ko niyo ari inyungu ya mbere par exemple je nk'ubu je vision yanjye nyene numva ikintu nyene nsaba Imana nsaba Imana yuko yomfasha nyene kuzoyivugira kuvuga nyene ubutumwa bwiza reka nkubwire rero nishize jewe mu je nivuze je bino bintu biramfasha cyane kubera yuko ukunda uronka n'abantu batanu bagukunda bakumva tukicaramo tukaganira ijambo ry'Imana bakanyumva nukuri reka nkubwire ukaje imbere y'abantu ibihumbi ukavuga ubutumwa bukabashikira bikaumva nk'ubu uye nibwo hobe abantu igihumbi bashaka kudukurikirana hano bagashaka kumva nk'irya ndirimbo twaririmbye ikabafasha bagakizwa bagahinduka umva iyo ni inyungu ikomeye cyane kandi reka nkubwira no kuba nicaye hano aha kuri Fresh TV niyo ni inyungu neka warambonye utarambonye muri film wari kumpamagara umugani wa mupane gote ngo yataba Yesu nitwari kumenya urumva no kuvuga ngo yacaza kubaho nyene bino bikorwa hari n'igihe tutari no kumenyana cyo nta gitwaye kumenyana ibikorwa nivyo umwe muri twebwe ashobora kuba yarateye intambwe kugira amenyana n'uwundi yes ariko hanini byaduhuje n'ibino no kwambonye muri film uravuga ati reka ndakuzane hano rero ni inyungu cyane gushobora kuronka ahantu ushaka kuvugira kuko ibi ndabiha agaciro cyane kuko hari igihe nabayeho hafise kuvugira maze gusanga urafise n'ikintu ushaka kuvuga ariko nturonka aho kukivugira ariko guhabwa ijambo nk'iri niteka n'ubuntu sindabimenyera ndabyubaha ndabiha agaciro kandi ni kubera iyi mpano rero numva ni inyungu ko ari abantu benshi bifuza kuhashyika ngaha ariko bitarakunda nimba ndiko ndanagutahura usa n'uvuga ati umuhamagaro Imana yanshizemwo narawitavye ni nko kuvuga ati naratawe icanzanye ku isi no munsi ndiko ndakirangura rumva ukuntu bimeze basi ndashima Imana cyane yuko ntabayeho kubw'igihamana ahubwo nabayeho nyene kubw'intumbero y'Imana nyene kugira ngo icyo yashatse kunshishamwo hari umuntu twayaze ejo bundi arambwira ati je burya ndabye ati nka je icyo mbona naremewe naje ku isi nje kurongora no kuvuga nubake urugo ngira abana niki twarahariye byinshi nza gusanga umuntu wese amenga yovuga ati je icanzanye niki nkawe ubona nk'Imana yakuremeye ari giki je Imana yarandemye kugira ngo nze kurangura ishaka ryayo hano ku isi ushaka ko warakimenye cyangwa uracagitegereje cyangwa ubona ugenda uva ati kumbura ibyo ndimwo n'ivyo Imana ishaka ngenda ndabimenya buke kubera ko umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni munini cyane uragutse nta muntu yagenda amenya do aze umuntu agenda amenya ibyo arimwo n'ibyo yaciyemo amenya ivyakahise n'ivyo agezemo rero buke ngenda ndaraba ivyakahise n'ivyo ngezemo ndabona yuko hari umugambi munini w'Imana cyane ku buzima bwanje rero ndashima yuko nyene buke ngenda namenya bwabundi basi nk'impamvu nibaza impamvu nagarutse mvuye muri iriya mpanuka twakoze byarashoboka kuba waranagiye byose byarashoboka ibibero se by'umuvyeyi bari kubikura bari kubibonaho ibibero uri kuraba ngo byarashoboka jewe n'ukuri bakunzi banje nari natsinze isengesho rya nyuma mbona ko byarangiye rero no musarige Imana kubera ikintu nagarutse Imana namba baragiye mushaka guhura n'ikibazo Imana basi yufu mundeka nkagenderamwo kwiki wangarukanye nze kubona bino ariko nkibaza nkagenda mbona uri yindi kote yumvira buri ajya kuba umukene mu vyumviro nibwo bukene nibwo butinde busumbye ubundi nibwo bukene busumba ibindi byose uba umukene mu vyumviro nusha no gutahurisha Imana yakoze ushaho usanga uri kubaho wiganyira ariko iyo ngiye ahantu haje nyine nkibaza basi no kuba neza family yarabayeho no wari umugambi munini Imana yari ifite kugira ngo ushobore kugaruka si inyungu zanje bwite ni inyungu zayo umva nico no gishimiraho Imana cyane no kandi narakoze ibibero by'umuvyeyi no kuba biriya byose basi bimaze kumva ko byose inyuma ya accident no mugambi w'Imana Imana niko yangarukaniye so rero buke ngena ntawe umugambi w'Imana ku buzima bwanje kizazi sana Mrs Gikundiro Mimi Mirenda yishimiye aka Kentia aka Keza aka Karire Kinyana twinjire mu tuntu n'utundi wibaza yuko hagati y'inkoko n'irigi ari iki cyatangiye kubaho
icyatangiye kubaho Digo iyo uri kuranariza ukarabona tira bino bintu ubona hagati inkoko n'irikari icyatangiye kubaho ndibaza yuko n'uruyo icyo kibazo cyo gwishura ni inkoko kubera ko Imana yaremye ibikoko byose kugira ngo irabirema ati mugende murondoke mugwire ijambo ryarabwiye ibikoko kumenga ryabwiye umuntu ijambo menga ryabwiye umuntu yarabiremye ibikoko nyene irabati genda mugwire nyene murondoke irabihezagira ariko uravye navuze uburyo twe tubayeho ubibona uravye iyo nkoko nayo uri kuravuga ibaho ari uko habanje kuba ico bita kuberagura irigi wocu uvuga gute ngo byahereye ku nkoko kandi inkoko yabayeho kubera nuze ya irigi ryamenetse je mbona ari inkoko abandi bazovuga uko bavyumva baze batubwire ireri ni igiki cyatanga ko baba tubwira muri commentaire je mbona ari inkoko Imana yaremye inkoko kubera ko inkoko niyo inazana nayo magi yego amagi nayo si yaba yatanze ya nkoko igereza nayo magi nyene biraho nyene ni inkoko alright so uru rugendo rwa filime murimo bibaye ari nka marato canke isiganwa ryo kwiruka ninde muntu kazi mubo muri kumwe ubona tundavye nabi yo ntanga gushika iyo turiko turiruka tuje icambere uru rugendo rwa filime ntabwo ari higanwa kuko abaye ari higanwa nibaza yuko je hajewe ntavyo nanoshe ndabivamo uca bivamwo gute urazi impamvu atari higanwa buri muntu wese afise icyamuzanye muri filime afise vision yiwe je afise vision yanje ufise vision yanje uko nimeze hari abo windi afise vision yiwe je vision yanje nuko nkora filime nyine kabamo ubutumwa bwiza ushaka gufasha abantu imitima y'abantu igahinduka abantu bafise ivyumviro bimeze ukundi nyene bigahinduka bikaba byiza nyene uriko uravyumva ihame Imana igakomeza kuvugwa izina ry'Imana igakomeza gushigwa hejuru wumvise vision yanje urumva ko ari ubutumwa bwiza muri ivyo nta masiganwa arimo nta bintu ubona bisa no gupambana oya nta gupambana kurimo kubera ko umwose afise icyamuhamagaye jewe urumva nahamagawe n'Imana yampamagaye hama irashigikira umuhamagaro wayo kugeza n'uyu munsi ufise impamvu zifadika afise ibihamya byinshi cyane z'ivyo mvuze yuko ari Imana yampamagariye muri bino bintu kandi ari Imana yabimpamagariyemo urabona ko nabibayemo ceshika nkwitwa n'ibigeragezo mba narabivuyemo ariko ko ndabirimo ni Imana yabimpamagariyemo for sure ndabishingira intara so uyundi nawe afise impamvu urumva ko umuntu wese afise umurongo wiwe urumva jewe umurongo nshaka kuba usa na rouge undi wa brown undi wa vert buri muntu wese afise umurongo wiwe urumva ko atari higanwa ahubwo rero nk'umuntu ayifashe nk'ihiganwa nibo babandi usanga nyene bariko bavyitwaramo nabi bariko barabiganiramo bariko barahinyinyurana umwe aduze cyane uyundi kumenga yokubita mu mutwe uja nkusiga kasanga nyene ko barabitereramwe amajambo babifata babishiramo amashari ngo ntuzeya ngona nyene bavuga ngo Amedee nyene ngo ya bakanangwa ikaraduga cyane uzi ryari yatangiye gukora atangara kumugirira Ishari kagiriki siko Amedee amaze imyaka 10 akora film imagine nk'umuntu nka Mima ari hakiza ejo kasha ntanga kugira Ishari ngo Amedee yakoze ngira ngo ntaraniyumvira kuja muri bino bintu haja nshika uyo ngo Amedee ngo aranduganye ngo Amedee urumva bene abo bantu rero babivuga uko bafise umva bayifashe nk'ihiganwa bayifashe nk'ihiganwa ariko bino bya filime ntabwo ari higanwa umwe wese arakora ku giti ciwe hanyuma je basireka nkubwira je narakunda umuntu akunda abantu akunda gusabana n'abantu basi cyane gose rero nk'ubu jewe
kubona nyine mfise n'abantu bangaye bashaka kunyandikira ndabishima umenga niyo ntsinzi yanjye so rero awundi nawe yafite ati jewe nakana bino bintu mu majambo make ntabwo ari higanwa uwifashe nk'ihiganwa abyitwaramo nabi ugasanga hari abariko arakomeretsa hari ariko ara blaminga deja so bino bintu ntabwo ari higanwa ariko miminera ubusigaye amajambo y'ubwenge ariko bikama no kwiyumvira n'ibindi ariko nakubariza ibibazo bibiri icarimwe sibyo ni uwuhe mukinyi muri ko murashikirana cyane muri no minsi w'igitsina gore hanyuma ninde ubona ariko arakora wotera intege ubaye wozi mutera aha basi yumbaza uko ivuga ati bibaye ari yumbaza ati ni bande bariko barakora gusumba abandi aho oye bariko mbagirira chaka wishuruko ngo uriko urambaza ngo bibaye ari higanwa uriko urancanga kuko mu buzima bw'umuntu umwe wese afise prayi afise uko yateguye ubuzima bwiwe ntabwo ubuzima ari higanwa ntabwo ibikorwa ari higanwa umwe akora uko Imana yamuhamagaye wala wanacibagero ni bande abo abantu bariko barakora ni benshi cyane ariko jengene mu bakobwa kabisa mu bakobwa Alva ariko arakora Fana ariko arakora Cadeau ariko arakora nako Cadeau menga ni mushasha muri game ariko Cadeau vraiment ndamutera intege cyane ariko arakora cyane ni benshi cyane notera intege ntaza kugira uwo nsize ariko nyine hanasohotse amafoto muri kumwe na Cadeau biboneka uko menga murakundanye cyane muri no minsi Bera wanje turaya si muri no minsi basi regawe abantu ariko barakorana bategeza gukundana oya si buri gihe hari abantu usanga bahuriye mu kazi bagasharikana bimwe bari kuravuga bagategana udute abo ni babandi bari mu higanwa abo ni bamwe bari mu higanwa ariko je nta higanwa ndimo ko matahiganwa ndimwe niyo mpamvu atamuntu nzofa ngiriye ishari ahubwo nonezerwa mbona umuntu ariko araduga rero nukuri uri kuramwankadira nka mukuru wiwe dimo kuko aramutanguriye ndacakenewe kuregwa akisa nyine tuganira tugaterana intege nkamubwira tukaganira nyine nk'aba sister nyine so turahuza nyine turakundana ari no muri neza no muri neza hajya ari muri neza nije nyene hari abantu bose bari muri neza n'abakunzi banje numva ko dukundana bivuze ko jewe n'abandi bataraja bazoza narabikubwiye uzoza kandi rero umva rero abantu turi kumwe muri neza ibaze turi kumwe muri neza turi kumwe mu bikorwa none umuntu twara gukundana gute turegeranye cyane no gusenga duhuriramo gusenga basi Cadeau turakundana kandi ndamukunda cyane n'umukobwa aciye bugufi n'umukobwa mwiza n'umukobwa umunyamahoro kandi keshi j'abanyamahoro turahuza aho nayo rero muzohuza kenshi n'umunyamahoro cyane tunyarukije twinjire mu gice cya nyuma c'ababagije uwitwa Kwizera Sadoke yavuze ngo oh my gosh we miss them wala Mireille Amedee and that he has Amedee friends in oh my god icongereza ngo ini ihurizo ry'amakuba but that the way we love so much thank you asa no washaza kuvuga wala Mireille Amedee and that is Amedee friends ngo bo barabonye ngo abagenzi mwihuriza ry'intuze ry'amako by the way we love you nguko kuntu mubikora barabakunda cyane Kwizera Sadoke nibaza ko yashatse kuvuga ndi kumana Diane ngo yacecetse turindiriye ibyo arimo azoduhe turazi ko atananirwa acashira ko ama love menshi thank you Sandrine niyo nyi atananirwa n'Imana gusa umuntu yonanirwa kabisa umuntu atananirwa n'Imana ndabuze ukunda bivuga nyine umutananirwa n'Imana yonyene ako kari umuntu aherutse kugupostinga yiyita nkuko mbona wamushimiye gose Landry nawe natse ukamubwira cyane naratse ukamwandikira waza mubwira ati tereka kwiyita mutananirwa naratse mwandikira bro kweki wita umutananirwa nyine kandi nzi ko umuntu yonanirwa bimubwire rero ntuzusubira kwita umuco oya sindamutegeka ahubwo no bimubwira ariko kumubwira nyine mu rukundo kuko ni byiza nyine ko tubwirana mu rukundo mu bugwa neza nyine ukuntu nariko ndavyiyumvira narakiyumvire ko umwanya munini mutananirwa umuntu aragera bikanka mani haragera biga kwancarara ariko Imana yonyine nitananirwa kabisa yavyumvise mu rukundo Sandrine niyo nyishu yes mutubarize impamvu atakinye mu ntore ntindi kubera ko utagitinze mu ntore ntindi kandi
isi yari igutegerejemwo nk'umwana canke nk'inshuti magara ya BMT? n'agasiripise tubafitiye rega ikindi naco abafana bacu bakwiye kuza baramenya si filime zose nyene ndabizi baba bimbwiye mu rukundo ko barankunda kandi by'ukuri ndabibashimiye cyane Imana ibahera umugisha babumva nyene filime zose nyene no zibonekana ariko ntivyokunda nk'intore ntindi bayishutinze ariko ndashutinga Ibibero vy'Umuvyeyi ariko intore ntindi ni seri shaka kubonekana ngo canke sinzobonekana ngo bivanye n'ukuntu iteguye ariko icyo nico narababwiye ati nubwo ntayirimwo for sure muzoyikunda kandi none ko bayikunze Amedee ndamwemera ntayigera duta hasi Imana kabisa imukoreramo ariko ndakuraba ko mengo marufitiye wa mugana wa surprise dushobora kukubona nko mu mapati yanyu ukabona Keza aragarutse nimba uzoba witwa Keza sinzoba nawo bimenya ariko icyo tuba tuzi ne ko twariko turabaha ibikorwa kandi bimeze neza bigira icyo bifashije nyene imitima yabo n'ubuzima bwabo. Wow, Bizimana David up ngo hello how are you? We fine. Akona akiyishuri yaturamukije gusa ciza ndabaniwe uri gwiza pe warandise izina intore ntindi byagenze gute kutarimwe shenge cyane cyiza ningene tugukunda from Nairobi Kenya. Umuntu gucyo ikintu ndamwemereye azi gutera imitomo. Ubifashe nk'imitomo? Wumva amajambo. Amajambo n'imitomo. Arasubya ire. Oya namuzuba. Nuko irera tara amaze kuyigutera ngo bimenye we na. Ireri. Oya ntaraye kimwe gusa ndamaze kubona hariko arayitera. Agayitera neza. Zoyoza babakobwa biwe. So uwitwa AUR niko yitwa yanditse ngo cyane hejuru ndamukumbuye. Niko yanditse ngo aragukumbuye. Nyene uzora bikiganira inkumbu zizadishe zihera. Uraza kumuhana kayambi n'utubizo. Witwa Richard Bukuru mumbarize filime Ibibero vy'Umuvyeyi namwe ntaho yagiye impamvu atwicisha irungu ngo mutubabarire Ibibero vy'Umuvyeyi nabwiye umwaka nuzera mutayirose kubera Imana hanyuma ntaho yagiye turiko turayishutinga vuba murayironka. Witwa Stitowa yego mimi you are so beautiful. Thank you. Akuboneye yabona no musi komeza mugakumbura rikarabira Ndayisaba Ezekiel yes arakumbuwe muri sinema ndundi kandi nawe agira icabwiye abafanzi biyiwe ngurakumbu nyuma y'ukwezi bahaye igikorwa n'ubukira hari bagenda bakira ngira ko batariko barambona ariko mu ngaruka ndiko ndakina muze muraraba ingaruka mu ngaruka ndiko ndakina menga niyo filme ndiko ndagaragara mu ingaruka ni kwa ndo wayo ingaruka ni kwa Sabase kwa Sabase sorry ya ingaruka ubuzima. Wow. Witwa Eddie Creme itanga ivyiza ni yahe impamvu ituma Mireye adasuka umushatsi ico ni cambere kabiri ngo filime ntaho yagiye turayikumbuye igeze naho yagiye twababwiye yuko twe turayishutinga vuba murayironka hanyuma impamvu ntasuka jere narasuka renda batera inkuru jewe nakirijwe mu Pentecote kandi ariko maze kuvayo nyene narasutse ariko ramaze gusuka nyene umutima urambwira ngo ibi bintu si ibyawe umutima urabimbuza pe ndahata ndamara iminsi ndiko ndahata burya guhata umutima intambara y'umutima n'intambara irenze nyene intambara zose ndagwa niyo ntambara ndatinda ndaneshwa ndavuga ati Mana ndaretse bino bintu ntabyo ushakaho ndabireka niyo mpamvu narasuka ariko ubu umutima wanje warabimbujije narabiretse kandi ntabyo nzigera nkora. Uwitwa Ariti Gorde ni mwiza uzongere ko ndamukunda Sode Mimi uri mwiza. Uwitwa Gaga Grace yirambire Leo Kadi niyo mwongere turagukumbuye muri film impamvu ndiko ndihuta binusa no bifuza ariko ndiko nkubaze gatoya haje umuntu mwiza bameze gute umuntu mwiza genda mubona ku mpande zibiri hariho ubwiza je bufumatanye na Valere arino Valere ni kirundi ni agaciro bifatiye ku gaciro afisa aho ni hamwe haza inyifato z'umukobwa bimwe avuga ngo n'uwindero abana neza mu kibano umukobwa asenga yubaha Imana ariko je nk'ubu ndiko ndaraba bano ku yindi kwatero ngirengere ko ibyo bariko baravuga mbona bariko baravuga ubwiza bwo ku mubiri kujya kuntu uhura n'umuhungu akavuga ati nukuri mbabarire singende ntabivuze uri mwiza Imana yarakwitondeye irakuremera gusiga okay je ariko umuntu
mwiza nyene niwe nita mwiza gusumba abandi bose kuko abantu beza kabisa barahari buburanga na Bibiliya ivuga ati yari umuntu w'uburanga hari ibiremwa ushobora kubona ukavuga ati uyu muntu yagize gute nawe bikobako kabona nk'iboga ukavuga ati abantu umutipera ibogare abakobwa beza abahungu beza kabisa barahari ariko ugasanga indani muri bo n'abantu utokwivuza nuko umuntu avugana rero ubwiza je mpagaciro ubwiza bw'indani mu mutima w'umuntu kuna mezi byo wavuze umuntu afite ingeso nziza umuntu azi kubana neza n'abandi umuntu w'umunyamahoro nyene bene uwo muntu je niwe mpagaciro gusumba abandi bose tubandanye witwa Afsa ni benshi cyane kabisa uwo ntasoma arihangana ariko nsome nka batatu witwa Afsa Most twamukunda mugabo nuko atunyoteza filime Ibibero by'umuvyeyi yaheze gute yishinga gukiniza abandi gwiwe yarazihevye sha ivyo bintu biradushavuza pe yacecetse kwera uwo yitwa Ale Ferdinand niyo asigaye ari hehe wahita umukumbuye kiya kumbura nimba hari ico ivuga kuratishura mu nyuma witwa User ni kuki attack nyintore ntindi yacishuye Alexi Habyarimana uzombarize uti kusa n'uwihishije abafana baba mwitangazamakuru canke muri filime wabahimbye kutari kuraboneka Kezimana Eliane jewe muzomunyakire nimero do telefone kabisa kuko ndamukunda ko bintu mwe navuze kare yego uti Lolo arashaka ko mubonana yitwa Yuzi uramuzana uzomumbaze ko yiteguye kugira mariage vuba na Amedee umuturamukirizo yitwa Yuza n'ubundi n'igice cya kabiri Ibibero by'umuvyeyi turabikeneye wishure iki witeguye kugira mariage na Amedee ryari kubera iki ibibazo byose basoma oya ibindi si bibazo n'abantu bariko baragenda bagukeza sinashatse ko tubigaruka cyane ireri yatanya no kunyura kuko n'umwanya uri kuriruka niyo mpamvu ndakwiruka cyane kandi nawe tugire tugucereze mu bisanzwe oya ngo witeguye kugira mariage na Amedee ryari mwarashize se haro save the date mwashize turabitegekanya canke yarateye ivi barabibona nabihari icyo naravuze gushira n'icyo yavuze ngo yishinga gukina iz'abandi yarazihevye ko ariko aratwinyegeza biradushavuza kwera oya n'ukuri yitwa Afsa Most ndahari n'ukuri gusa sinari mperutse gukora ikiganiro ariko ndahari ndabakunda sinobahimba kuko ndabahimbye naca mpagarira gukina filime ariko ubwo ngikora filime ubwo sindabahimba nyene turi kumwe cyane bimire ngo karyoshe niga baramwitama nanje manumva twagumana ariko kuri wacu nyemere for the next nizera yuko uzogaruka tugushimire cyane kuba waje nkifurize iterambere aho uri uharenge ubandanye warara kugeza igihe ubaye nk'inyenyeri kwijura umuntu ahagarara ku isi akayibona ishininga cyane thank you wakoze kuza muri Fresh TV murakoze cyane nanje ndabashimiye ndagushimiye Diko ndashimiye na Ireri tazoye umuhungu wanje bayihanganye ndashimiye nyene muri rusange Fresh TV kandi ndanayikeza ko nigeze kuri 20 thank you shani umuntu uzi ko ari umuntu wa mbere yadupostinze ejo ndayikeza cyane hanyuma hari akantu nyene kanyuma sozereyeho abantu muri no minsi nyene hari gushaka kubona umuntu ari hasi gatangura kumusuzugura gatangura kubona umenga nyene iwe byararangiye yarapfuye ariko bantu b'Imana twige guhana agaciro wige guha agaciro mugenzi wawe kucyambo ry'Imana bango dushira imbere ushira imbere mugenzi wawe kuko twige kugira urukundo rwo gukorerana ntubone yuko usumba abandi ahubwo wamubona ko mugenzi wagusumba ubwo n'urugero guca bugufi duhana agaciro ntidusuzugurane twige guca bugufi mu mitima yacu kubera ko aha turi hari abandi kandi n'aha turi hazoza abandi bahazi natwe ibyacu byarangiye wihe guha agaciro mugenzi wawe uce bugufi ugire urukundo hanyuma y'ibi byose ndabasaba ngo budashira namanikundira kuvuga yuko turi ingenzi aha turi ntabwo turi muhira turi ingenzi two turagenda niyo mpamvu usanga bamwe bapfuye kumva umuntu mwari kumwe kumva yapfuye cyangwa haciye umunsi kumva ngo naka yarapfuye ibi bitwereka yuko hano mu isi turi ingenzi ntiwishime ku bandi ahubwo ku munsi wamusaba umutima uciye bugufi wubahe mugenzi wawe umukunde umugirire neza hanyuma Imana izobiguhembera hano ku isi no mu ijuru uzobihererwa igitsibo ndabakunda cyane
mukomeze mudukurikire kandi mukomeze mudusengera. Ciao ciao. Aya majambo nanje nibaza yuko ankomye ko amasana meza nkayo muherezwa na Ireri tazo ino ni Fresh TV 257 tubashimire cyane naho butaha. Ciao ciao. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.